Okay, ati ndagarutse mwiro mwake karibu kuri UKURI COMPLEX. Ego ngo ati uri mushasha ntibagire kugira like, subscribe, comment. Utari mushasha naho ntibagire kugira portage. Ati rungikira mugenzi wawe kugira nawe nyine ashobore kumenya ukuri. Ati ukuri aho kuri kuna ntahandi nahanyene. Ino munsi ngomba ko twoyaga kuri Mr. FABLICE Ubaka Nation ariwe founder, hanyuma na Mansour Holding au Mansour Group ari company y'umuganwa aba muri QATAR. Ego ndibaza mu misirenganya warabonye ivyaciye kwimbuga ngurukana bumenyi ivyagiye biraba ivyeretswe muri leta y'u Burundi vyabaye vyasinwe uko nuko, maze ngo ati uwo muganwa yaragendereye ngo ati Lake View Paradise. Ego mbuja ngo ati rero nanje ngomba kutwoyaga kwiki kintu ngo ati ni BUJA City PLAZA ijya soko nkuru ya Bujumbura, mbega ngo ati ngo izokubakwa nabande. Ego turazi yuko arabarundi, mbega abo bazova mu mahanga ni bandi. Je mfasha dufashanye twumvikane kwiki kibazo ngo ati je ndakunda kwibaza, ugenda gusaba yuko nawe uzuribaza rimwe na rimwe kugira ushira ibintu bimwe bimwe ku murongo. Ego mbese ngo izokubaka n'aba India, izokubakwa n'aba Middle Eastern, izokubaka n'abazungu bo muri America, England, ngo ati vyifashe gute mugani hinge tuyage. Ego ndagusaba yuko gukurikirana iyi video guhera ku mwanzo gushika ku mwisho ngo ntihone. Ati ni hono ushobora gutahura maze ukatahura ibivyumviro. Ego ngo ati mu vyumviro bishasha. Rero ntatinze hinge dutangure ngo ati kino kiganiro. Ubwa mbere na mbere ndibaza ko wibuka yuko QATAR umuganwa yavuye muri QATAR ari wenyene company yitwa Mansour Holding yasinye amasezerano hagati y'u Burundi na QATAR au niyo company ku masezerano atandukanye mu bisata bitandukanye. Tugiye kuvuga ngo ati uburimye n'ubworozi, inyubako, maze ngo ati ni kwimbura ubutare, ngo ati ni ibintu byinshi mugari no musi ngomba ko tworaba ngo ati ku nyubako. Ego ngo ati kubera uwo muganwa yaragiye gutembera ngo ati Lake View Paradise ariyo nyubako iri mu nyubako zimwe Ubaka Nation yo biriko irubaka sirongo ngo ati na founder Mr. FABLICE Manirakiza. Burya ndakwibutsa akantu kamwe naho tutazi ingene Mr. FABLICE yimereye. Keshi uri kuraraba nk'ibintu vy'inyubako akora keshi birafise ngo ati wovuga ngo ati uguhanwa inspiration iva ngo ati muri Middle East. Sinzi ko wibuka imisi irenganya aho imyaka irenganya yaratwaye abakozi biwe ngo ati muri Middle East baraba ngene inyubako zubakwa mu kiriya gihugu uko nuko bagenda kunonosora ubumenyi uko nuko. Kandi ndibaza nk'ibikoresho bakoresha nko muri Ubaka Nation byinshi usanga biva nko muri Dubai uko nuko. Rero ukacuraba ngo ati nayo masezerano baheruka gusinya iyo company Mansour n'u Burundi y'imiliyoni 180 y'amadolari. Rero izo miliyoni ngo zizoza mu bisata bitandukanye mugari no musi ndakwibutsa ko turiko turaraba muri infrastructure mu nyubako. Ego urashobora kwibaza ngo ati hagarara ngaho mugenzi burya ngo ati amafaranga ya investment ya leta muri rusange yo kubaka ibintu bizofasha kugira abo bantu z'aba investor baronka umusaruro wabo. Kimba ari kubaka amabarabara yoshikaho ahantu, kumba ari kubaka ibikoresho bizocakura amabuye y'ubutare uko nuko, urumva ngo ati niyo ni nyubako. Mugani hinga ivyo tuvyihoze dusubire mu kiganiro. Ego hari igihe usanga ari investment na mahera babahaye akazogenda kubaka ivyo bintu nyene vya infrastructure inyubako uko nuko. Ntibica bivuga ngo ati ngo bazorungika ngo abakozi ngo bazogira oya. Mugane uri kurabiraba nuko nivyo birashoboka. Mr. FABLICE agomba abo bafise amahera barashobora kwifatanya n'ama company yo muri Middle East, haba muri Dubai au muri QATAR uko nuko bakazokubaka ya etage. Bavuga ati burya u Burundi nta bumenyi bafise, nta bushobozi bafishe bwo kubaka inyubako. Rero bazokenera ngo ati ubumenyi buvuye hanze. Nubwo bumenyi buvuye hanze ntiwosanga buvuye muri QATAR, ntiwosanga buvuye muri Dubai, Middle East uko nuko. Kubera abarundi burya ngo ati barakunda gukoresha ama company yo muri India, uravye nko muri Regidezo uko nuko, maze n'ibindi bisata jewe ntashobora kubamenya mugani Mr. FABLICE. Maze uravye ngo ati niyo video uwo muganwa yagiye kumugendera, urumva ngo ati nta mpamvu umushikiranganje ajejwe inyubako yo mutwara aho hana ayo mubwira yuko hariho umuntu aho hari company yubaka atanuko nabo bavuga ngo ati bashobora kumufasha mu ivyo bintu.
aho mvuga ngo ati Burundi niyo investment QATAR aho uwo muganwa nyine company Mansour yashize mu Burundi mu bisata bitandukanye. Ego ntibabuze ngo ati umuntu muri mwebwe ashobora kuvuga ngo ati turacarota kubera ngo ati FABLICE aho ubaka nation yacarindiriye amasezerano yo kugira batangure amasezerano yiherezo kugira ngo ati batangure phase 1. Ngo ati ikintu ciza aho ikintu mbonana FABLICE yishimiye ni kuvuga ngo ati leta yabaye nshasha ngo kandi ngo irimwe abajene, vyumvikana abajene babona kure, barumva cane, barazi ngo ati terambere aho rihagaze. Gusa ni hamwe bitwara umwanya kugira nabo barinde kubisuzuma, bamenye ngo ati ibintu vyifashe gute, byanditswe gute, bizokwa gute, hanyuma nabo bashira ko ngo ati ugo rukumu ngo hanyuma ubaka nation itangure ngo akazi. Urumva ngo ati ni ibintu vyiza n'ibintu bishoboka, mugane ngo ati bizotangura ryari, bizoshoboka ryari. Ngo ati akona kabazo twese twiha. Uvyumva gute, uvyibaza gute? Ufise comment ni wandike ngaho muri comment go tubiyageko. Rero mu ncamake ntuwovuga ngo ati ngo abarundi ntibashoboye kubaka ngo ati BUJA City Plaza ijya soko nkuru, kubera n'ubundi barazi yuko aho leta irazi yuko bazokenera abantu bavuye hanze kuza kubaka ibintu bimwe kugira igira agaciro aho ibe ku rwego rwa none. Urumva barashobora gusinya. Iyo si impamvu ngo ibiki nibiki oya. Gusa impamvu wibaza ngo ati bari bafise niyo nyishu baciye baronka iyo investment ya Mansour holding ku investinga mu bisate bitandukanye mu Burundi, hanyuma ubaka nation nanyo nikaba ironkeyeho. Ego ngo ati ivyo ni ivyumviro bishasha, maze nawe agira ico bivuze mbese bizotwara amezi angahe, imyaka ingahe kugira ngo ati basinye, hanyuma ngo ati ubaka nation itangura ibikorwa, maze ngo ati abarundi babone kugira ngo icizero, naho usanga benshi bafise icizero abandi ugasanga bafise imitima igihagaze, mugane ngo ati vyose birashoboka. Ego akazina kanje banyitwanije imbere Radio Done ngo ati tuzosubira kubona niyo twabonana.